Nellynat big up sana ngira content kabye ikosa wakoze rimwe gusa nuko winjije mu umuntu atari muri entertainment ataza kubitahura biza kumufata igihe kirekire ibintu bisanzwe ari byo ibintu byo avuga gusa ari gihashikuza je ko nemeye umugore wanje nkamwemera nywa amasaporo yoba yimwera nyasaporo saporo nizo tabi none nawe yemewe nande Nisho kibazo twibaza no yemewe nande canke ni the place canke aba yasaza akabasarirako kujya mukamenya kujya kangaraza Yes, abakozi ba Yaga TV ndabaha ikaze no ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira uri mu gihugu cacu uri muri diaspora uri mu ntara hagati uri hose ndakubwire ngo big up sana. Yes, wamaze kumbona kuri micro za Yaga TV ubu bizi ko ngira ndaguhe sho bangomba kuba Samwo ibaze cyane ibaze vraiment baramaze kwitamwo umuntu yitamwo atabitangura haba biragoye gukoresha ikiganiro mumenyesha makuru usanga nanje niyakirakiri kare. So my name is Patrick, turi kumwe ngaha n'umukobwa mwiza cyane no fast one canke hari talent office jewe ndi umukinyi wa basket jewe umukinyi cyambere n'umukinyi kwanza gatubye ama department mu buci agenda kina umukinyi wa basket umukinyi wiki waninde oya just nkina ninde nkina filme man je ndumukinyi wa filme nuko abakiba ko bakinyi utarabona impara wumve za filme tuhatubura wumve za filme tuhatubura ibazi kandi natwe nawe twokina filme kandi karyoha matara ntayagihari Pero usanga battery umuriro wagize. Davre. Yes, ko utaraga subscribe kuri Yaga TV uyikore wamaze kubona abantu bakorera inyuma ya kamera uno musi baje imbere ya kamera ku bwanyu. My name is Patrick. Neza tugire bya ibintu byawe sha. Yani sky ka intro gusa. Yes bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe no mu Tumire. I'm the bombastic, the romantic. La prochaine fois nani zoza muri akeza nete munyakire. Tuzatukwakire neza cyane nugira ikibazo. Ni vyiza cyane kubona umukobwa canke umufasi canke umukenyezi ariko kuri itangaza makuru canke ubumenyesha makuru kabigumamwo kandi akabikora abikonze. Merci. Hanyuma gukora rero bisaba kwamizako. Yes. Kumva ibintu byo gukora rimwe kacuruhuka si vyiza. Hari umukozi yamizako ndibutse ko hari ikintu wigeze kumbwira Patrick atwata n'ijya kabidukoranye ikiganiro hari akantu wigeze kumbwira mu higaniro umuntu mwacha arambwira ati ikiganiro mwakoranye na Patrick nacumviriza cyagana c'ubwenge cyarimo impanuro abantu bakeneye gukora kandi bakeneye gushika kure bagende bumvize iki kiganiro kiba kimeze neza cyane ninabaza ko no musi so kubasiga akantu kamwe kimpanuro ari vyiza cyane. Patrick akeza neti nibaza ko abantu bazi akezana kandi presque abantu bose bayaga nibaza ko bazi akezana none nta muntu atayizi yaramamaye yanatse amateka abantu benshi bakuzi muri open mic bazi Patrick wenyene kandi kuva kera mane nirihe banga bro oya ikiganiro open mic Patrick open mic kimaze imyaka 2 n'amezi 6 hanyuma nivyari nakubwiye ati wamiza kagatoki yamizako wamahanura yamizako vyagenze neza cyane no munsi ikiganiro kirazwi cyane ariko sivyo twishimiye ko turashaka handi tugera ko no munsi ni wavuga ati jewe minyone nahazi njya nariye saa 6 ifungwa nariye saa 6 mugabo wibuko keje naho ukeneye kujya fare kugenda urajera bukebuke hama kandi social media iragoye gukorerako cyane bro ikiganiro ntituzabana bazokira so gusanga ari ba cyashobye abantu be canke bituzi canke bakeye mbwa ntituzi bisare nko kugenda ukarangura itomati ukazitwara mu isoko iyo bataje kugurira zirabora kandi ubuhomze iyo muri restaurant bataje kugushorera injya nibaza ko injya zitabateka aho ngo bige ngo ameza biba bihize ubuhomze kandi ntuma mwavuganye n'abakiraza kuza kugira natwe ni go dandazwa dukora surudandazwa nivyo dukora kuri social media dukorerako kandi tuzi kiganiro kizogera natuzi numva jecho nico kizora dukubatamwo nuko tukabatamwo mwaravye sava afata igihe umuntu acika intege akaraba nk'ikiganiro yakoze nta views gifise mugo kumva umengo yocika intege eske yes wakoze ntoraba abantu basacinga cyane ama social media manini na matoyi ndagukurikirana
ariko maze iminsi ukora ikiganiro kikarabwa n'abantu batatu nawe urumva kucitse intege tuvuga intege man muri tatametse basukuntu abantu baba bari hejuru usubona umengageze kuri namba ya kabiri ya gatatu ya kane umva rero bisaba yuko ukora ikintu ciza no munsi ejo ugakora ikintu ciza bikagenda neza nimba habonetse umupeti akora ibitoro mu maplastike umutore hanyuma nimba habonetse umuntu akora isukari mu mihwi igenda umutore umva ntukora ivy'abandi bagize mugabo hagerageza kwimbera inzakiriya nzo tuma turi kwazi sino baba twirukanye kera umuntu ariko araraba akeza nete ni urubuga runini rukora mu buryo butamenyerewe kuko abandi umengo turi focus cyane kuri YouTube mugabo mwebwe siho hantu nibaza ko mukorera cyane ko bibaza ko ari kubera iki canke ibyo domenywa sio dukorera cyane cyambere ari page ya Facebook YouTube Instagram Twitter yisitsi we mukorera cyane kuyandi mantoze kuyandi YouTube dakora tugako kwiza ibihumbi jana kuri YouTube kandi twibaza yuko ibihumbi jana tugako kubikwiza amatu kuri Twitter turi hejuru no kuri Facebook nivyo kwishimira cyane urumva biba bimeze neza ni nkuru nyene ukora urumva ni uruganda ni campus si minyone we si yagateke ya minyone we tumenyere donc mu Burundi bakoresha ugasanga akoresha YouTube gusa bagashanga yo channel ntifise ntifise na YouTube ntifise Facebook ntifise Twitter ugasanga iri focus cyane kuri YouTube ariko sign vibes ndayivuge barafite page ya Facebook n'umukubito kare ntavyo bagira nje Top TV ni byaterambere ntitwumva bya YouTube kuko umva abantu badusho tuminga two kuja kuri YouTube umva abafite tuminga two kuja kuri Facebook hariho n'abatara Facebook na YouTube irebere Instagram umva rero utegeza kumusanga abantu bose muri ya mice y'amadomero aho mu mwasa gukundira ko nibaza ko abakunzi bawe benshi bakunze kuri Facebook kandi vraiment niho ikiganiro nibaza ko abantu uko musakisha gishikira n'abantu benshi kuko hari ibintu bija kuri YouTube iyo bitagiye kuri Facebook abandi baca babitora nkobo nka je nkarabona ikiganiro nayikunze umuntu ufite ntuze akaca gitora kasanga agize n'abamukurikirana bagingana gute benshi warura hariko ndaho ndameze neza akazi kameze fresh kagisa niko kari kamaze iminsi ariko ngira katumwe n'uburuhe ubwo uburuhece bitandukanye icahe nje ko ngiye amabukeye oya hariho akantu kari kaciyemwo twagiye tubona hirya no hino na gapredote kabaye nasavye akarembo n'urupredote nasavye irembo nibaza ko ari ibintu tukwiye kwishimira cyane kuko uhitamo kubona menshi amakuru abaririmbyi kubera batuze muri vya bintu batuze yuko tujarajara niba ni bowe ukiza muri entertainment bakubwiye ngo uzoshwinde cyane bibaza ko hariho n'abantu babona amafoto turi kumwe n'umuntu nkuba rero umuntu yigeze kubona ifoto turi kumwe nawe mubwiye nibisanzwe easy ugenda muzi nibisanzwe ndabona ifoto turi kumwe na Simbizi ngo bye sigura ngo baraguhe babona ko bijya ukora donc wagiye kwidandaza uri indaya uri iki nivyo bintu baza ko kubwira benshi urumva rero twebwe twarahiswemwo tukora muri entertainment je sinja kuri intore sinja kuragira kuko ivyo bifite domaine by'abandi bantu babiremewe kubikora rero je naremewe rero gufata iki kintu mubona fitse microphone sasa iki kintu mubona fitse nzogisaza mu gihe nkifisa akanwa kakivuga mugare rero ikintu cari gihari ni tuca weteteninga ukacuja muri ya mashow abakobwa uhitana abahungu uhitana haragira ivyo tuba twarabikoze kera ushinga naye ashinga ntashingira abandi mugabo ni vya bindi uvuga atarageze ko mfata decision arageze ko nuba kugwanje nanje nk'abandi bantu kenshi twamadufise ubwo bakazoza ariko no munsi nimba twarasohotse mu mazu y'abavyeyi tukaja kwipangira twari tuzi ko nyuma y'amezi 3 avance yeze tuzosubira ariko siko byagenze twateye tubandana rero amva abantu bababona kubera Simbizi arongoye kubera Justin Gayere mutima rekomediye bifuzo sasa rero je sinabikoze nanje kubera nabonye abandi bagize aya si imyaka kandi nakantu kaje ku mutima kanyereka ko igihe cyageze cyo kubikora hanyuma muri ivyo harabambwiye benshi ama felicitation atandukanye menshi cyane
ariko ntidusivye ko hariho n'abanyikubitiye akajisho bakambwira ngo biragoye. Wavyimviriye ko neza witeguye nanje amuga no nijya predote nakubwiye ko nzoyikora mu mezi 2 canke 3 canke abibonye surprise ico kimwe mu bandi kuko nimba umuhungu arashobora kuba adaciye ubwenge cyane nkuko abandi bavyifuza, ariko iyo hageze kuzana umugore attention niwe wanyine yifatira ingingo, aricara akaraba ko umugore bazokwirana azomwihangana bakihanganira nico kintu. So benshi bamwe mu felicitation ni bon, bimeze neza, felicitation zabaye nyinshi, nibaza ko nibindi bikwirikira bizogenda neza, ariko kutavuga n'abavuze nabi ngo ngute hari abantu yego narabibonye amakomantere menshi yavuga ngo felicitation bibaza ko ari mu diaspora. Jera zikintu cambabaje nuko nabona bavuga ngo ngo mu diaspora ngo aramurongoye ngo arashaje, eske bari baravye imyaka yiwe naco kudavuga ko ngo afise inda chaka nibaza kubera iki amakomantere natwa menshi warayaraje cyaniba jena nanditse kuri stat navuga ati kubera iki yo umujene arongoye boca bibaza ko umukobwa atwite afise inda cyangwa no mu diaspora ngo narongoye kica kibi kibazo ariyo n'agandi ka commentaire kaje ka mushikanje Nellynat yatubwiye je numvise avuga ngo inkuru y'umugore wa Patrick ngo ngiye kuyibatohoreza ngo nzoyibabwira mu nyuma avuga ibintu byinshi bijya yanditse ni fresh, yanditse igitabo kimeze neza. Jewe nararindiye 23h kaza kwandika ko yandi umuntu asacinga imbuga cyane miss yose. Naramubwiye sister wanje nilifanya ka content ka predot kaifanya felicitation ya samedi, felicitation paka dimanche. Baramubaza ati yo Nellynat kudaduye inkuru zuno muntu tubwire acandika ngo ndarambiwe ngo nagira ndababwire ni fresh. Jera mwandike nambwa caje rero sasa ndi muri entertainment nta kintu kiza kinkanga namubwiye Nellynat big up sanungira ka content kabye na uriyo twa musi yavuge ngati je waranshimiye naye mushimiye mwana mbwira ikosa wakoze rimwe gusa nuko winjije mu muntu atari muri entertainment ataza kubitahura biza kumufata igihe kirekire. Sino je ni wandika ko mvuye mu hotel najyamanye n'umwana Patrick yagoze kiniki ni ibintu bisanzwe, ari byo ibintu byo avuga gusa ari gihashikuza. Wowe hari gihe kuri wowe akuvuga ko ibintu apana mvuga kintu hari yego hari gihe avuga ibintu byo hari gihashikuza ari n'igihabesha uravyumva na ako kana gatahura hari gihashikuza. So warabonye iyo yanditse ya post ngo ibiki n'ibiki yanditse ngo masaporo ibintu nye byinshi n'ibintu biri bizarre jarige bingana gusubira. Umukobwa wanje nta sapora nta sapora nta tabi karto zinanywa. Ariko nibaza ko Patrick nivyo bintu byo kwinjira mu buzima bw'umuntu bitwa wumva wavuga ngo kweke adashobora gutora umuntu adanazindagaraje mu vuba. Je ndafise n'ikibazo noneho yo bari karazina eske wowe anwifana canke kurundo ko nica canke iyo bazinwaho canke nizo saporo yaronsa mara yiwe kuyigura eske ico byo bitwaye ni fresh yagize neza yagize neza byamushikwaje yagize neza naga content kabye gusa ahubwo abantu ba victime naba bashasha babakobwa abagore bacu ni usanga bagize ikibazo. Nko je navyo binyandize kuri mugore we simbizi gushamwa mani n'ubumuga akavuga ngo nakamugaye iki agamugaye akaboko ngo atazomukorera haje uribaza ko igihe atari blessure ku mugore wiwe ni cinda nanje ndavuga ko ese bibaza waje ngo namahitamo yogira ngo avuke ameze kujya kuko n'ivyavukanye sivyo ni yahaye yabaye ko none je ko nemeye umugore wanje nkamwemera nywa amasaporo yoba yinwera nyasa saporo nizo tabi none nawe yemewe nande Ndashaka kibazo twibaza no yemewe nande canke ni the place canke yasaza akabasarirako
kujya mukamenya kujya kangarahaze ariko ni fresh na jewe cambona ivyo Nellynat yakoze je ndanabishima cyane cambona yuko twatwara mu buzi umukobwa ameze nkuko aba Jojo paparazzi baraje baragenda aba bahari kugira bashushe ni fresh ni bon mugabo iyo bashushiriza ko avyo entertainment kacibe entertainment big up sana muko biri kose gushusha kose je nibaza ko bakwiye kumenya uburyo bashusha mose yatuyo ariko baravuga ku bantu batari batangwa sanga entertainment kuvuga Patrick nibisanzwe kuvuga Simbizi nibisanzwe mo kuvuga umugore wa Simbi cyangwa umugore wa Patrick atabirimwo nibaza ko ariko kabi niko kabi ya ushushe nanje ndamwemera ariko ushushe hari ibintu yavuga vure mu kumva ko hari abantu bikubisagaje barahuye ngana ntoze na Amipro mbona na big up news nyandika kuri Amipro minsi yeze twebwe bari bon nta nzigo kuko nyine muko uyohura n'umugore wawe cyangwa umugore wa Simbizi ni nko kuvyara umwana ukacumukubita kuri stat umwana wawe nimbura umusani ukacifata umwana wawe ukakubita kuri Facebook y'amapage n'iki n'amakosa kuko umwana nta mahitamwe yakubwiye ko yitorera nyakubwiye ati njana hari ha n'amakosa umwana umwekana kuze na abigombye ko amwerekana abazi je ndakupibri yego canke oye yego kuva ku myaka ko abantu babi ngaha abantu babi kana gato gukoresha amafoto ugasanga barakagire nabi si byiza cyane ariko ni bon chance sister wanje yego urafashe ingingo zo kwinjira mu bantu bakuze uraronse abaguca intege abakwankwaja wowe ubwawe ku mutima wari umeze gute Patrick vraiment oya iyo nkora je bino bintu ntagira abantu bavuga nari kubona ko ivyo ndiko ndajamwe atari ivya kuko niyo ukoze ikiganiro ukabura commentaire ucubona ko ikiganiro bakigaye akibonye like na commentaire man twitse bro nibaze vraiment ngo ararongowe nabonye ko mu commentaire menshi ararongowe oya ni boni iteka cyane kuri jewe bituma ubu mushinga nahe arahona ninjira nzo kwinjira hanyuma hariho ntibazomambanikara kandi ndagwa rukara runini bakagusha ruhande kandi abantu babasore bashaje nkakuya kwa Simbizi nubwo bagomba arongora ubu ni sawa babita inkorokoro haravyikuye inkorokoro iyo kiba ari ikintu c'ikintu kimwe kiri ngaho atamizi gifise umva kiguye kiba kiguye ubwo ngo kironka n'imiti umva ni agwaye abagwa ni nyakamwe musanzwe urusore ruri ngaho nyakamwe gwitigitira ivyago ariko iyo nsumufasha biba ari sawa kuko twaje kuyisi kugira ngo turongogwe tuba ku muryango kandi turabahita kuri nose ingahe no tuzomara gusa mugabo niyo fate tuko dusatira ku musozo w'ubuzima bwacu niyo fuye akagati kajya kana gayi ka Patrick beba ibuke hirya yejo hawe warungana gute warakana gatoya je ndiko ndirabira kuri bakuru banje mbona kuba mbona uko nababona no muzi niko ndababona nkavuga ati kwere bwa mwanya naringana kwa kundi niko ngana bimeze neza cyane none twitega iki ama step akurikira imuterere abakunzi ba detective turabizi menshi muri Amerika niyo mvango turi muri Amerika sabo ko muri badafite amafaranga mu boss we ari he mu boss we muri Amerika arangika amadolari naraga amadolari basigaye kuri kuri mikashi ndungika basigaye gusha baramenye ubwenge man oya si ni ari manza uko musanzwe nta rubanza rwabaye gwiza canke rwabaye rubi manza zose zirangana biya bintu twatwigisha by'abasore hajye gucira ubanza kwanje nsurukirira ngo kuri plage ngo bazi baduhezagiye ngo nakwinjira usengero barakubeshesha keza mwisengero baguhezagiye cyazi kintu no kwemera ni nko ko kumugera muri ta civil ukagenda mwisengero hamukaje vuga turubanza niho domicile dezepo ni impanuro sindi professionnel danje ndiko ndavyiga nibaza ko mu bantu tuko turakora iritangaza makuru canke uyu mwuga sitwe tubitanguye byatangujwe n'abandi haraza abandi natwe tugeze muri ya generation y'abandi ejo nahaza bari abandi twavuye haje abandi yes ntuba tuza isi yejige izo terige so ni difference y'umuririmbyi no mu journaliste hariyo difference nini cyane yego nimba ndagutuma mu kiganiro canje wowe ushaka kuba hiti cyane kuruta umutumire ugatandukanya umuririmbyi n'umu journaliste ntutandukanye mu MC n'umu journaliste no musaba abaririmbyi bacu nibo bakora umwuga umenyesha makuru Nduko kubwo none umujournaliste yarakwiye gukora gute uravyumva
no musi usanga umenyesha amakuru nawe ari kagenda ngo arafise musonga agira sore ngo ntihiti songa agira sore umunyamakuru umwe ngo akora vyose ngo umenyesha amakuru akaca umwe ngo akaca aririmba abantu twese nitwareba imigeri ibiri ntitereka abantu twese niyo mpamvu n'ivyana kw'ishuri usanga ivyana 50 hakavamwe ibisuma ibiperezida ibiministre aha twese tubaye ababosi nta numwe yokorera ubundi ikintu cose kandi ndakubwiza ukuri so umukameraman departement z'ubukameraman zitandukanye hariho gukamera hariho kumonta ni ikintu kimwe ku mateleviziyo ari professional ushika utanga bakagira montage abandi so bigira rero ubaye guhitamo kumenyesha amakuru ushobishaka ko bifakarinza kuri ico kintu eske journalisme bayikora gute canke waja mu budj babukora gute yes eske ubuye musibwiza babukora gute tuvuze umwe musahari tuvuga ati Patrick ni umwe musahari iwana nanje nkaje nkwira maro sheshe jo nkaza ndabatamwe hari kumva mumenyesha amakuru nkaja mu DJ ibintu vyose ni para iwana hari yabambwiye ngo urumva aha nyene bucomozi ngo yago tekeni bashaka bangirishe agakonte kameze neza kanoti nze ndakora ibiganiro apana kandi uri umuririmbyi uyu muririmbyi kacuja mu biganiro umva winjiye mu bintu bidatandukanye inzara kubera amafaranga yes tube stable mu bisanzwe kuba stable mu buzima biratuma ushika kuco washaka gushikako thank you Patrick Jesu ndumuririmbyi ndakura Imana sumo MC ndakura ndomu journalist ni binyene tumbana ndomu journalist kandi share yavyo so asante sana ndagushimiye nawe ugizogira urubanza gwiza usengere Patrick no kuwe nujya muntu wamumaranye ndwi 2 nsawa je turarambanye sha utazagira aya desomene nyinshi kuminywa je tubaye imyaka ndabwiye imyaka tumaranye ndabwiye imyaka tumaranye desomene ni nyinshi je tumaranye imyaka 4 shima uri petit frère bye cyane merci beaucoup big up zara nawe usanga bamaze kugira rega imyaka 4 oya sha Patrick jewe sinakubwiye histoire wewe ushaka tushe kuri kamera basi tuzosabwe true story wewe byawe ni vyacamwe ivyo ni tata mzoza tubashingira intara sawa merci asante sana